Summer vibes. Hello, summer vibe. Hello, summer vibe. Casoar Company ifatikanyije na New Club hamwe na Charles La Concorde babateguriye evenement idasanzwe izoba kugenekerezo rya gatandatu n'igerekerezo ry'indwi kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2024. Evenement izobera mu ntara ya Muramvya, Summer Vibe première edition. Akaba ari evenement umuntu aje ari wenyene azoriha amafaranga 250,000 250,000 francs konde. Canke muje muri couple mukariha amafaranga 400. Muri ayo mafaranga hazoba harimo transport ku batagira imiduga. Murabizi ko turi mu gihe kigoye c'ibitoro. Hazoba harimo logement, hazoba harimo dîner, izo bidasanzwe. Hazoba ari n'akaryo kugira ngo tumenyane n'abantu benshi batandukanye bazoba bari muri iyo evenement. Hazoba harimo petit déjeuner, hazoba harimo barbecue à volonté ndetse n'akarandonnée tuzokora mu gatondo kugira ngo dukomeze imisi yacu. Itike kandi bazoba batashoboye kuza ku munsi wa gatandatu, umunsi w'Imana hazoba huguriye imiryango, bazoba bitabakundiye ko baza dimanche kwinjirana amafaranga 50,000 ugaca konsoma iyo barbecue à volonté kuri ayo mafaranga yawe 50,000. Ndabatumiye kugira ngo muzobane natwe kuza kugura amatike. Murashobora kuza ngaha anye kuri building yo kwa Kabwa, juste inyuma ya KCB muri bureau 306F canke mukaja kuri source dini muri New Club. Ndetse ku bari mu gihugu hagati haba za Gitega, Mwaro, Kayanza n'ahandi murashobora kuja kugura itike zanyu kuri Salon La Concorde Muramvya nyene ibintu bikagenda neza. Ndabatumiye kugira ngo mwese tuzobereye muri Summer Vibe première edition. Casoar TV. Ndabaramukije, ndabahaye ikaze abakunzi ba Casoar TV. Turi mu kiganiro iwacu, murabizi ni kiganiro tuganira byinshi bitandukanye ku bijanye n'igihugu cacu, mu madomene atandukanye, mu masektere atandukanye. Uno musi rero nabazaniye umutumire adasanzwe kubera ko afise novuga ico amariye igihugu, afise ico yamaze mu gihugu gushika yaho agera ku rwego rwo kwitoza ku rwego rw'umukuru w'igihugu en 2020. Donc niwe tugira tuganira uno munsi, abeshi muramuzi ni Francis Rohero. Abajene benshi mwaramukunze bivanye n'imigambi yiwe yari yatanze igihe yari karitoza muri ico kibanza. Niwe tugira tuganira uno munsi, ndamuha ikaze. Nizigiye yuko tuza kwiga byinshi, tuza kuganira byinshi bidufasha bikongera bigafasha n'igihugu cacu nabo biraba muri rusange. Ndabahaye ikaze. Murakoze cyane. Niteka kuri jewe gushobora kuganira nawe kandi arete na cyane kuganiriza abantu babakurikira. Yego ndanabakeza gene mubandanya mukora ibishobora kugirira akamaro igihugu. Nanje urazi ko ntazo dohoka igihe cyose muzonkenera kuganira namwe kugira ico maze ivyo nterera sinzobura kushika. Yego murakoze cyane kandi mwarakoze kuba mwitaba abantu kubera ko abantu iyo bageze muri iyo class, reka mvuge muri class wagiyemwo ni gake vraiment tubarondera tukababura kandi tuba dukeneye ko batuganiriza. Handavuga cyane indongozi zimwe mu bisita bitandukanye. Vraiment turashobora kubarondera twifuza kuganira kugira tumenye byinshi, kugira tuganire byinshi, ariko ugasanga nitubaronka. Urumva niteko buduteye kandi turi gushimira. Urumva usanga bamwe ngira ngo bafise imirimo, bafise bibagora. Mvuze yuko je ndonka kajyo so kuvuga yuko umwanya ndawufise cyane mugabo nibaza ko bivana n'ingene tahura ndabiha agaciro kuko no munsi ingereranije abantu baraba nk'ibiganiro mugira mwebwe canke abandi bose bakoresha cyane nk'izi mbuga ngurukana bumenyi n'ibindi n'abantu benshi kandi bari mu rugero. Bamwe mpora mvuga nti abantu bakeneye guteza imbere igihugu usanga ari bo bariko barakura bashaka ejo kuzogira ico bamarira iki gihugu. Rero urumva sinshobora kudohoka gushobora kubavugisha no niyimye ububasha n'akaryo kugira ico maze. Yego nibasko n'abadukurikira abandi biraba ni byiza ko tuza muratuganiriza kugira ngo niho ivyiyumviro byanyu canke intererano yanyu igera kure gusumba kuko abarundi benshi badukurikirana ni benshi, abantu benshi badukurikirana ni benshi. Urumva iyo tuba dufise twifuza kumenya ikintu kiba kiraba societe tukabura ukitubwira kandi ari wakijejwe, urumva aba ari kibazo. Ndagacishije nko kubera ko murabizi na sense yawe yabivuze ati muduha amakuru
kubo tuzorondera rero nibaze ko muzorabira kuri Francis kuko ni umuntu vraiment iyo umurondeye akumva ni ikintu ashobora guterera vyoroha kandi tubimushimira cyane. Nabishijije amajambo rero no musi tugiye kuganira novuga ku kintu gikomeye kuri buri murundi wese ariko aradukurikirana canke buri muntu wese mu buzima busanzwe mu buzima tubamwo gikomeye cyane. Tugiye kuganira ku kintu citwa demokrasi. Demokrasi ikibazo cya mbere ngira mbaza umutumire wacu demokrasi, reka tubanze tumenye d'abord icyo ari cyo. Demokrasi ni iki muri rusange? Uvuze muri rusange mugabo nagira mpere iyo kiva rusange ngira ngo nce ndabijako. Iryo jambo ryamuka mu gihugu c'Ubugereki mu majambo abiri givuga yuko ari ugushobora gutunganyiriza abantu bose ingene bibavako nk'intwaro bikaba ari vy'abanyagihugu. Ni kuvuga yuko demos ni kuvuga abanyagihugu hama ingene ibintu bibashikira byose biba bibavako ingene biba bibashikira. Rero ni muri iyo ntumbero ngira nti ivyo nivyo iyo biba vyaravuye uko iryo jambo ryagiye riraduga rigaca cane mu nyigisho n'ibindi vyinshi abantu babifashe yuko yoba intwaro mu Kirundi dushobora kwita ngo rusangi. Niba yuko urusangi ni ikintu abantu bashaka gusangira bose bakumva ko baciyumvamwo izo ntwaro zikaza zituma abo bantu bavyiyumva. Iyo ntwaro rero ingene ishobora kuba rusangi bivana n'ibihugu, uburyo babikora birashobora kuba rusangi bivanye nuko bashaka ko babikora. Mugabo ico bakizira ni gihe hagira umuntu iyo ntwari idashikira ngo gira akamaro mu marira. Mu bihugu rero bitandukanye turiko turaraba hariho ibihugu bifise intwaro za cami mugabo usanga intwaro ishikira umunyagihugu. Hariho mu bihugu batora ugasanga naho ni birabashikira. Akenshi rero ngiye kuvuga uti tubivuge ingene bimeze, jewe ncanza kuvuga ni demokrasi jewe ndayifata nk'ico no kwita agaciro valeur. Ni ingene abantu baba bameze kuko burya ikibazo si intwaro ingene imeze ni ingene abantu bameze. Abantu babiri bavukana umwe atwara n'undi agatwara bize bimwe bafise ibintu bimwe vy'ubumenyi ntibarongora kumwe igihugu. Bivana rero n'umutima wabo. Umuntu ingene aba yigenza ingene aha amahirwe abantu bo gushikira ibintu bitandukanye nico nibaza ko jewe nza gushingira ko cyane mu kuganira bino bintu. Ntibivana nuko novuga ngo mu Burundi ngo baragira amatora. Turashobora kugira amatora mu gihugu mu Burundi canke muri Afrika canke n'ahandi hose mugabo ugasanga abantu batowe bakora ibibi gusumba umuntu atatowe. Turashobora kuba mu gihugu abantu batatoye mugabo ugasanga umuntu batatoye abagiriye ibintu vyiza bivanye rero n'ingene yarezwe ingene yireze ingene atahuri neza agirira abantu. Nico cyane kuri je kiza gitahuza cyari cyo demokrasi. Rero biza kuryoha igihe abo bantu bumva bati mbega iyo ntwaro nimba ingirira ivyiza je ndashobora no nanje gushira mu kuboko nkagira ico maze nanje kikagira ico cyungura mbega barantahura iyo nshaka ko hatwara naka canke ngo atugirire iki. Je rero demokrasi mu byo tuza kuganira nza gushingira cyane kuco imarira abantu atari ku buryo intwaro yagiyeho kuko ingene abantu iza kubabwirira akamaro. Ni vyiza ko ijaho abantu bavyumvikanye. Ni vyiza ko hatadukiza abantu baza bagira ivyo bashaka. Mugabo ni vyiza kuruta iyo uwo muntu aje agirira icamarira abantu bivanye n'ivyo n'ingene bavyumva. Nico rero nza kuvuga nti niko nza kugitahura muri rusange. Yego muri rusange nyene nko nabivuze uradusiguriye demokrasi cyarico. Nk'umuntu wageze kuri rujya rwego nico ndiko ndahagarara ko ubuzi byinshi mu gihugu urabikurikirana bikwiye ufise amabanga menshi mu gihugu uterera ukurara mu gihugu cyacu c'u Burundi. Demokrasi tuyifise ku rwego rungana gute? Yego ncamfata ibintu bibiri. Hariho ibijanye n'ibiboneka ivyo no kwita inzego ivyakozwe mu Kirundi no byita nk'iki ibikorwa bikoreka. Hanyuma ubwa kabiri nza kuvuga ikijanye n'ico biba bimaze. Niho nza kugaruka mu kijana mvuga nti cagaciro ca valeur. Ni kuvuga yuko mu Burundi wacu uravye ingene igihugu gitunganije turashaka kuvuga ko ari igihugu kirimo demokrasi. Ni kuvuga abantu baraja gutora, abantu barashobora kuvuga ati bararikuriwe nk'ukuri kurampa ijambo turi mu Burundi. Umuntu ashaka kuvuga ati Francis arabirekuriwe ivyo ari karakora. Ni kuvuga yuko ndarikuriwe gufata ijambo nkavuga. Nuba yuko hariho amaradiyo n'ibimenyesha makuru
nuvuga yuko hariho inzego zitorwa mu Burundi baratora abakuru imitumba bagatora abajenama b'amakomine bagatora abashinga amateka n'abakenguza amateka bagatora n'umukuru w'igihugu izo nzego zikamara ibiringo vyazo abarundi bagasubira kuja gutora hanyuma hariho inzego zitandukanye zerekeye urwego rurongora igihugu nshingwa ntwaro hariho inzego zijanye n'ubutungane nabo navuze baba baja kuraba ivy'amategeko ivyo nico bita muri rusangi ibintu bigaragaza ko igihugu gishobora kuba gifise demokarasi yego barashobora no kubitandukanya handi ugasanga aho badatoye umukuru w'igihugu batora mu migambwe abazoba bashikiranganje ba mbere ivyo byose uburyo biba niho navuga nti ivyo ni bimenyetso bivuga biti muri rusangi kumwe bavuga ico gihugu kirashobora gushikira demokarasi kuko atamuntu ashobora kuyadukiza ngo aze gusumiranya abandi ngo bagire ivyo ashaka kuko atamuntu aza kubwira abantu ngo kuko jewe ndi mwene naka nije ntegerezwa kubatwara ivyo nibindi byinshi urumva niba bibigaragaza ikigira kabiri rero naca mvuga niki ni agaciro k'ivyo bintu ivyo bintu birashobora kuba bimeze uko mugabo bidafise agaciro ya demokarasi ntituyironka yego iyo jewe ndavyumva nuvuye ko nabikubwiye ko ndabirekuriwe jewe ndavye mu Burundi kuva twikukiye wagacishemo kare tumaze imyaka 62 twikukiye muri iki gihugu hariho imigambwe itatu imaze gushikira uburongozi bw'ikirenga kuva muri iyo myaka yose yego boye ko umugambwe y'UPRONA abawurimwo bararongoye igihugu kuva mu bisanzwe tugiye kubivugisha neza barongoye igihugu kuva mu 62 na rimwe gushika mu 66 mu nyuma abasirikare baje biyitiriye uwo mugambwe jewe sinshobora guca mvuga ego nivyo kubera uko babikoze ndashobora kuvuga nti baravyitiriye nuvuga ko umusirikare ntiyahora muri uwo mugambwe aratembagaje ubutegetsi akavuga ati mbandanije ndi muri uwo mugambwe mbere binakurikira mu mwaka ukurikira muri uwo mwaka yaciye afuta imigambwe ashiraho umugambwe umwe nivyo vyari bigezweho muri ico gihe nuvuga yuko abari muri UPRONA bamwe baragira bati ntikiri UPRONA yacu mugabo twese nk'ababikurikirana tuvuga tuti ni UPRONA yari ku butegetsi uwundi musirikare yaraje aratembagaza ubutegetsi mu 1996 uwundi musirikare mu 1987 aratembagaza ubutegetsi gushika 1993 haca haraba amatora umugambwe y'UPRONA mu vy'amategeko twita ko wagejeje ngaho mugabo mu vy'umwimerere vy'ivyo UPRONA yipfuza ntidushobora kwemeza yuko abo basirikare babi abaporona mugabo baravyitiriye tubifata uko nko mu mategeko mu 1993 haraje umugambwe FRODEBU uratorongora harabi intambara gushika mu mwaka wa 2005 ari abantu bava muri uwo mugambwe bitwa ko ari bo bari kuba batonye mu bisanzwe nari gufatiraho yuko watwaye gushika ryari wari uwo mugambwe mu nyuma haragarutse umukuru w'igihugu buyoya atembagaje ubutegetsi atitira kandi uwo mugambwe niwe yaciye arongora yabigira ku bwa UPRONA canke yabigira kubwiwe nk'umusirikare mu nyuma mu 2005 haraje undi mugambwe mushasha witwa CNDD FDD urongoye igihugu gushika no munsi ngiye kuraba ingene ivyo byose bagiye baravyifatamo umugambwe waragiye uraruta zanzego bimwe twavuga wararusha ya demokrasi mu bisanzwe ya demokrasi ivuga y'ibikoresho iyo migambwe icija hejuru no kuvuga yuko ivyo mukora byose uwo mugambwe niwo ufata ingingo uko bishaka muri ivyo bihe byose hari abantu wasanga bavuga ngo bafunzwe bakavuga ngo ubutungane ntibufise ico bibivugako hari abantu benshi b'abarundi bapfuye kuva twikukiye bazira ingene umurongozi naka yifashe haba ku mutumba haba ku ikomine haba mu ntara canke mu gihugu ivyo byose vyerekana yuko abantu ingene bagiye barigenza baragiye bararengera bwa bubasha bw'inzego twavuga gushika nuno munsi ni henshi vyagiye biragaragara mwarumvise ko n'umukuru w'igihugu yubahuka kubwira abarundi ati hariho abantu bananiye ntashobora gukorako akanavuga ati hariho abantu mbwira ntibumve akanavuga ati hari ibintu byananiranye ubu ati ubutungane ntiburiko burakora ivyo byose vyerekana yuko kimwe navuga mu bikogwa biba bihari mugabo bikabura mu gaciro kavyo rero ntawo bideha iyo demokrasi irahera ikabura gica gifatira ku kimwe navuga mbega umutima w'abantu umeze gute twakuriye he twaronse indero iyihe kugira ngo tumenye tuti umukuru w'umutumba ategereza kuba ameze uku abanyagihugu abafata uku
akabubaha akabubahiriza akabumviriza. Twaronse inyigisho zihaba mu mashuri mu byo twaciyemwo bituma umustanteri umushinga amateka umuntu wese yatowe canke kugera ku mukuru w'igihugu amenya ati abantu ndabubaha ahandi ejo sinzoba ndahari bizogenda uko. Nico kibazo rero kiba gisigaye. Ivyo rero akenshi nivyo bibura bigatuma ya demokrasi atawe bakiyemera. Abantu bakumva yuko abantu bafise ingufu gusumba inzego. Hariho umurongozi w'igihugu ca Amerika yigeze kuza muri Afrika hari mu myaka 2011 yitwa Obama, niwe yavuze ati Afrika ntikeneye abarongozi b'ingufu, ikeneye inzego z'ingufu. Hamwe abantu bumva yuko bubaha inzego gusumba umuntu akamenya ati je ntakiri kuri uru rwego sinzoba nkigize. Kandi washaka no turakunda kubibona, urahura n'umuntu yakomeye kumwe mu bivuga abakiri bato yigize igikoko hameje ugasanga bamushize hasi. Mugabo urumva iyo aba bantu bavyibuka inzego bozigenza buhoro bumenye bati burya na Jesse bo biha agaciro bakamenya bati sinshobora gukora ibi nibi. Ibintu byinshi rero biriko birapfa mu bihugu kubera kubura ko gaciro, nako ako gaciro niko navuze kava ku mutima w'abantu imbere yuko kava kubiboneka. Ego watubwiye muri rusangi ngene demokrasi iri n'uri ko radukurikirana ibibazo yabitahuye, ariko hari ikintu wavuze tumaze imyaka myinshi kuva 72 gushika kuri no munsi 62 nivyo pardon 62 gushika kuri no munsi Abarundi demokrasi irahari, ariko urumva yuko bivanye na za nzego kubona umunye n'icubahiro umukuru w'igihugu avuga irya jambo urumva ni ikintu kiba kidasanzwe. Ndakeneye kumenya mbega wabivuze neza, ndabizi ko hari abantu badukurikirana nkuno musi tuko turavuga ngo mu Burundi demokrasi irahari, ashobora kuvuga ati ntimuzi ubuzima mbayeho, ntimuzi ingene natotejwe, ntimuzi ingene vyananiye ko nihangana bivanye ubu buzima ubu n'ubu mbaye mukaca uvuga ngo hariho demokrasi. Ndabizi ko hari abariko baradukurikirana, mbe iyo bishitse ya demokrasi ntikurikizwe mu gihugu nkuko biriko birabana nyine icubahiro yavyivugiye, ninde wo gufata ingingo, ninde byohinduka gute muri rusange? Ingingo dushobora mu gihugu ingingo zifatwa n'abantu benshi bivanye n'urugero bagera kugira garuze ya demokrasi. Yego mu bisanzwe ni nkuko abantu bavuga bati hari abantu bagira ati ibihugu biriko biraja mu ngorane ngo hakenewe ngo changement de mentalité, guhindura ingene abantu biyumvira. Bon rimwe na rimwe jewe ico sindacemera kuko igihugu gisa n'ukirongoye mu bisanzwe bihugu byose. Iyo mu gihugu hashobora kuba hari abantu basa n'Abarundi dufise imico imwe mugabo ugasanga bo bariko baratera imbere cyane, si ukuvuga ko baba bahinduye mentalité, bivana n'umurongozi wabo ingene yumva ivyo bintu ingene bibajanamwo. Nkuko mushobora kuba muri mu gihugu citwa ko gisagiye cari giteye imbere abantu bizi baciye ubwenge, mugabo ukazibona abantu baradutse baragize bidashoboka. Muribuka mu mwaka wa 2020 umukuru w'igihugu ca Amerika yitwa Trump yaragomoye abantu baragenda barasambura Capitol, ibintu bitari bwagere biboneka. Nukuba yuko abanyamerika babwiwe ibintu bidashoboka nabo ni barigenza nk'impene zo muci bivanye n'ubarongoye. Ikibazo rero nyamukuru burya gihagarara ku murongozi imbere yuko gihagarara ku bantu. Niho navuga nti umuntu wa mbere ahamagariwe gutuma demokrasi kwira mu gihugu n'umurongozi w'igihugu. Igihe wenyene yubaha abandi hama akabakoresha agakurikiza amategeko, nta wundi muntu ashobora kumurengera. Iyo agira ati muri iki gihugu nta muntu azopfungwa azira ubusa, ngiye kumviriza abantu bose akabaha iteka bakwiye, ninde wundi yoshobora kumuvuguruza? Ni ico nico cambere niho gihera. Urundi ruhara turufise twese nk'abanyagihugu. Wavuze Karuti General avuze iby'imigambi. Ni gihe tuje gufata ingingo zikomeye zo kugira ngo dutora abaturongora. Iyo rero dusamara ku mutumbi wacu abantu ntibaha agaciro umukuru w'umutumba, abantu bakavuga bati ndaryama barashiraho uwo bashaka. Ni kuvuga yuko umuntu yadutse arashobora kugenda akitoza kandi akadutwara ku mutumba. Iyo rero ejo tubonye ari karaza akadukubagura, biva hamwe tutagiye gufata ijya ngingo ngo twubahuke kugira nitwe tuba twarabiteye bubya. Nka tuba mu gisagara narigeze kuba ndiko ndabiganira n'abantu, uragenda nko muri quartier nko mu Kabondo, tahazi narahagendera ico gihe canke muri quartier 6
n'ahantu haba hari abantu bitwa ko ari abantu baciye ubwenge mugabo ugasanga mu bantu bose bahari nta numwe yumva ico umukuru w'umutumba avuga ugasanga umuntu batoye umukuru w'umutumba waho ni umukozi wo mu nzu yiberaho canke umuntu adandaza nk'amakara hajyanye kwibarabara yibera handi ahantu kure aza hajya ugaca usanga niwe yitoje abantu niwe batoye hagera rero ingorane ukazibona ko aravuga ngo niwe mukuru w'umutumba wacu none ko mutigeze muvyitaba ngo mwumva agaciro k'uwo muntu mwumve yuko mukeneye ingene mubaho urumva kenshi rero kenshi bimeruko bagaca banagiriza n'abandi ngo nibo babitumye aho rero iyo conscience ikabaho ikindi gikurikirana igihe twese tubita ku bandi nk'akarorero imigambwe iba iwacu imigambwe iri ku butegetsi bifise inguvu uwashaka igashiramwo no gushaka gukoresha ingimba bivanye n'abajeje umutekano n'ibindi mugabo twese tubitukabo mugabo haba harabuze ya prise de conscience none abajeje umutekano ni bande none se abantu muri twebwe iyo prise de conscience rero igihe dufashe twese mwese akabishiramo uruhara abantu bamenya bati bwa muri dufise inguvu izi mugabo igihe tutavyitaho tubirabuko abo rero bafise ikirindi bamaze kugifata ntusubira kukibaka nuko bigenda niho nibaza nti uruhara turufise twese ntitwibaze ngo biba vyaheze ngo ntaco bimaze oya abantu barakwiye kumva ko bafata uruhara bakaganyira muhira bagira bati mbega kugira habe intwaro nziza nogira iki kuko twese usanga umengo turindiriye mu gitondo ko tuzovyuka ngo ibintu vyimeze neza ngo bihinduke ivyo rero ntibikunda ntibishoboka abantu nibabigiremo uruhara na cane cane abarongozi kuko abarongozi gituma ndabivuga barakunda kubifata minenego bakunda ibintu vyoroheje ko bakoresha ibintu byose by'igihugu ko bashanzwe mugabo iyo bavuyeho kenshi niho bumva akamaro ka iyo demokarasi nabo barabona ko wundi mushashaze abakubagura agafata ivyabo batunze akabibaka akabata mu gasho niho batangura kubona yuko bati bwa bundi twarakoze nabi uno musi rero abahari jiwe no basaba kubitahura kumenya amategeko bakumva bakanamenya bati ko batazokwamaho bakoresha neza amategeko baha agaciro abandi bantu nabo bazibashobore kubaha ako gaciro ejo ego hari ikintu mwavuze muri ko muratubwira ku bijanye n'ibisanzwe bigize demokrasi muri rusangi mwagarutse ku kintu c'ubutungane justice uko sanzwe ndabizi ubutungane ni ikintu novuga kiba cigenga mu gihugu kiba gishobora gusubiza ibintu ku gihe ariko uravye hano mu gihugu c'u Burundi ndiko mvuga ivyo twama twumva ibivugwa hirya no hino kenshi inshuro nyinshi biragaruka bavuga yuko igisata c'ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi kidakora neza muri pa kuri bose kuri bamwe usanga harimo utunenge twinshi mbe n'uruhe ruhara nago ubutungane muri rusange rufise mu bijanye na demokrasi kuko nkuko navyumvise ni ibintu twese bituraba ariko nibaza yuko nabo barafise ko uruhara rurusha bamwe n'abandi kubera ko nibo bafise gutumbereza kesa swa na zandongozi watubwira zifise uruhara muri ya demokrasi nabo bahanwa n'itegeko canke bakwirikiranwa n'itegeko ariko ugaca usanga rya tegeko nirikurikijwe kwa kundi kubera ko abari muri ryo nabo ngira ngo ya demokrasi batayitahura n'ibindi ubwa mbere ibisata byose birakomeye gose mugabo ubwo butungana urumva nuruza nico bitamwe mu gifaransa garde fou niyamugira uti dushireho urwego rutuma bitazosambuka mfashe nk'uruhara washaka rusanzwe bw'ivy'ubutunzi ntitushobora kuvuga ngo tugize demokrasi tutariko turateza imbere ubutunzi kuko abantu nibasonza bya bintu birasambuka wa mutima navuga abantu bawufita kuko bafise ivyo barimo abantu batariko baraja ku kazi ubutegetsi barabufata nabi abantu batabona ko ibintu byabo bariko barabikora ngo batere imbere barareka gutanga amakuru ugasanga igihugu kiragiye mu ngorane umva vyose bisata vyose mu gihe dushobora kubivuga birafise uruhara kugira abantu bamerewe neza byo tuvuga ngo demokrasi kugira ngo abantu bamererwe neza uraba vyose kuva bakivyuka mu gitondo baravyutse bakeneye gufungura bakeneye kuja ku mashuri bakeneye kuja ku buzi baratanga amakori ibintu byose by'ubuzima bwabo mugabo mpagaze kuri cuvuze uti ubutungane mu bisanzwe kumwe navuga ntumutima w'abantu ingene twabayeho inyigisho abantu twagiye turaronka zatumye abantu bibaza yuko kuronka ububasha
arivyo bizana ingene abantu bakwiye kubaho. Abantu rero bumva ubutungane ko bagikoresha kugira ngo bikingire gusumbaho gukingira kimwe twavuga ba abanyagihugu. Ubutungane rero iyo bupfuye bwica byose kuko haca haba karenganya. Abantu ntibaronka ivyo bari bakwiriye, hanyuma abavyonona ntibaheza ngo bahanwe. Nk'akarorero wavuze urongoye igihugu, mukuru w'igihugu yaravuze ati hasigaye hari biturire atabantu bameze uko. Umva arabivuze, abantu bategeza kumva yuko abantu basha bategeza guhanwa. Mu ndwi yahera yavuze ngo hariho n'abantu ngo babwirwa ngo nibaje biturire ngo kugira ngo abahane ngo aguma ari wenyene. Waravyumvise? Vyasigura yuko mu bisanzwe agize ati ubutungane ahubwo nibutekane, abo bantu nibavyibe canke nibavyonone tugumane, ngo tuzogumana gushika. N'ahantu rero je mba numva yuko ubutungane busana ubuhagaze, kuko abantu n'iryari bareka gukora inabi nigihe babona yuko abandi bahanywe mu buryo bwose. Abari ibiturire bagahanwa, abononye ivya leta bagahanwa, abarenganije abandi bagahanwa. Abantu baragira ati hari ikizira muri iki gihugu. Iyo rero atakizira, umwe wese ashobora gukora ivyo ashaka akabiheranwa. N'abatahora bakora ibibi usanga bavyubahutse, umwe wese agira ati ntaco bazongira. Rero kimwe navuga nti rwa rubibe rutarengwa kugira abantu bumve bati turi mu gihugu kigendera ku mategeko, sinshobora kubahuka kukubabaza kuko nanje bashobora kumbabaza. Ico kiba caravuyeho. Iyo rero kivuyeho washaka umutima wa ya demokrasi ucugenda, kuko umuntu wese icamutuma yubahuka agira ati nivyanje nikiye nuko yagira ati Rohero ntaza kundengera, aharete ntaza kundengera. Uno musi igihe witwaje ivyo urimo ukamurengera agira ati sahanje nta kibanza ndahafise. Rero wa mutima w'iyo demokrasi ugiye tubifatiye mu binini hoho ugiye kuraba nko muri ivyo vy'ubutunzi n'ibindi, usanga abantu bihagiye ivy'abandi aribo basigaye bafise agaciro kurusha kandi bakavyigamba. Iyo ubutungane rero butaba bugikora nta muntu aba agishobora kuvuga na kimwe. Abantu baca batekereza bakagira ati ab'inguvu nibo banyene vyo, twebwe tutagira inguvu reka tunume. Ya demokrasi isigara iri kwijambo, abantu ahubwo bakarengera bati sitwe tuzobona ibintu birahindutse. Rero ni ikintu kibi cyane iyo ubutungane budakora, n'imiburiburi niyo butaba burakora haba hakwiye kuba amajambo nkora mutima abukomeza yerekana yuko uwubahuka kubuvogera ahanwa agahanwa gose. Rero nibaza ko biba bibabaje n'igisata kidasanzwe muri demokrasi. Ego nibaza ko bariko baradukurikirana abari muri ico gisata, murumva ko mufise uruhara runini kugira ngo igihugu cacu tubandanye tucubaka. Reka nje ku kintu gatoyi wavuze yuko twebwe abanyagihugu natwe biraturaba biciye muri vya bindi guhitamo bazandongozi gukorera igihugu mu bisanzwe, kuko natwe biratureba wa mutima wo kugira ngo wumve yuko mu vyo ukora utari sanse gukora fraude, uri sanse kuriha amataxe nk'abandi, mu vyo ukora uri sanse kugira ico uterera kugira igihugu gitera intambwe. Wagarutse kuri ico kintu ati biravana na ya mahitamo yacu, kuko hariho benshi no munsi nk'ubu buca twinjira mu matora usanga kumva ati je ngira ngende ntoruriya muntu mu mutwe uvuga ati bazoza batwaye canke bareke. Nakatima bamwe mu Barundi dufise, ariko bivanye n'ivyo wavuze numvise yuko ari kimwe gishobora kuba intambamyi yo gusubiza inyuma ya demokrasi. Turafise ihangiro mu Burundi twihaye rya 2040 2060 kuba Uburundi ari igihugu cifashe kandi cateye imbere muri iyo myaka, ariko sagaseseshwa mu rugo twabivuze. Ego demokrasi irahari, ariko bivanye n'ibikorwa nkuko wabidusiguriye hariho hamwe tubona haragahaze. Mbiga ku bwawe nk'umuntu abikurikiranira hagufi, uno munsi tugira tuje mu matora turiko turagira kuri iryo hangiro, hariho Barundi novuga babaye bagicibwa canke babaye mu bibazo canke bahanywe bazira akarenganyo kubera ko ya demokrasi itahari, kandi dufise intumbero yo guteza imbere Uburundi twese. Ubona hari hakwiye gukorwa iki kugira ngo buri murundi wese ahari, kugira ngo yamahangiro indongozi zacu zitubwira twese dushobora gushika ko turi bamwe kandi dusenyera ku mugozi umwe, kuko nibaza yuko uno munsi nimba murundi mugenzanje ashonje
si wowe nyanagira ikibazo kuko ejo mu gatondo sinzotera igitoki nawe yaraye inzara agatoki kandi ndosanga yagaciye sinzorima igiharage sinzogira iki usanga nyene ego bamandi baba bariko baranyonyeza babandi bariko baragira iki umengo ni kuri bo mugabo ugasanga ejo ntuzomujyana kiriya kintu ce dusanga ca gihugu turiko turacisamburirako mu bisanzwe nibaza ko twobishira kure kuko iwacu amatora umengo ni igihe kibi cyane amatora abantu bayagwamwo mu bisanzwe ntibayategura abarongozi canke abifuza kurongora babifata nk'urufunguruzo kugira ngo babukure mu cibo bagira aho bagera iwacu ntidufata uburongozi nk'ishuri itubwira uti mbega mu myaka 2050 ni bande bazoturongora mu bisanzwe kuri jewe nk'umwana no munsi afite imyaka 15 yiga muri école fondamentale cyangwa muri poste fondamentale yategeza ko ari kararonka inyigisho zimubwira ati urazi yuko mu myaka 30 iza ushobora kuba mu barongora iki gihugu uno munsi abantu bariko barifuza kuturongora ni bake bavyiyumviriye haraheze imyaka 10 babigwamwo uko bakumva yuko ko ngize imana nkabandi mu mugambwe ko ngize imana nkabandi mu bawurongoye ko nakaya mpamagaye akanshiramwo nanje ndaronsa kabero ndaronse agatu reka nsimbiremo igihe rero kenshi turongorwa n'abantu basimbiramwo ntidushobora gushikira vision irashobora kuba nka slogan umuntu arashobora kuyivuga kugira yigane ahandi ari karavyumva mugabo vision mu bisanzwe yategeza ko bifatanye n'ubuzima bwacu ukavuga uti mbega jewe ko nari muri primaire batubwira ibi nja muri secondaire bavuga ibi ugasanga abana bariko barabivuga bavyiyumvira bajya abana dutora muri primaire ngo baba baderege muri secondaire bakaba baderege uburongozi bwahera hajya nyene ugasanga barinze bakura bazi bati jewe ngamijiki rero niho nabansigura nti ibintu vy'imigambo ibintu vya politique vyategerezwa kuba bigamije cyane kenshi gusigurira abantu kubumvisha hamwe umuntu akuriramwo avuga ati nzogira iki nzogikora uko umugabi wacu urahura n'umuntu atigeze amenya icari cy'umugambo atana kimwazi n'umugambwe awurimo umuntu agasaziramwo atazi na kimwe ugamije yumva gusa ko ari urufunguruzo rumutuma ashobora kuba mustanteri akaba umudepite kuko akubwira ati naragiye kuramutsa naka niwe mupare wanje narasoroye kandi narakotije ndumudandaza nshoboye gukotiza ibi wagashaka akanashiramwe washaka ugasanga umugabo umudandaza agakotiza hageze kwitoza akavuga ati muranshiriramwe madame umugore we ugasanga baramushizemo umugore we nta nivyo yitaho mugagira ati nimumunshiriremwe kubera murazi ko nakotije kenshi rero abarongozi b'igihugu tubaronka accidentellement n'abantu turonka par accident ugasanga n'umuntu utigeze umenya n'ikintu na kimwe yigeze avuga yigeze atahura ngo avuge ijambo aho abantu bari bamenye bati urya muntu agamije iki tubigwamo nk'igisita umva niko bigenda ivyo rero biratuma vision tutazishikira abantu rero bashitse ku butegetsi kenshi niho bace batangura kwiyumvira ngo mbega ndabukoze iki kuko burya ikintu kigoye burya sugushikira ubutegetsi no kumenya ico bukoza rero abantu kubera ingufu tumaze kuzironka nivyo twitwaza iwacu kwitwaza ubwoko birahagije kugira umutegetsi uno munsi kuba umugore abantu bashaka kuba bariko bararondera bati muri ziya nzego habuzemwe umugore kubera twaragiye mu muco muri iki gihugu aho kuva habaye Arusha abantu babwiwe yuko ikibazo nyamukuru ngo ari kubera abahutu canke abatutsi canke abagore canke abandi batari mu nzego tuca tugaruka muri ca kindi co gushiraho ibigaragara mugabo umutima ntitwagiye turahuha agaciro abantu baca bumva bati nshizemwo nakabira kwiye abantu rero bumva bati kuba umurongozi ni ibintu vyaduka urashobora no kuba utari wavyiteze bagaca bavuga bati shiramwo ararete shiramwo naka twari dukwiye rero ubu unye kubanza kumva yuko kuronka abarongozi ari shuri abana bacu tukabigisha tubabwira tuti mbegura murabizi ko mushobora kurongera igihugu mu myaka iza mugabo uno munsi hari abantu bashobora kwaduka nk'umuntu bakamubwira ngo we ntuzopfa urongoye igihugu ngo kubera utari umuhutu kubera utari naka ivyo sivyo abantu bari bakwiye kumva ko bakura bitegurira kuzorongora igihugu nigeze kwanda bitwenga yaba harongora ubwoko Obama ntiyapfiye abaye mukuru w'igihugu ca Amerika kuko abayirabure muri Amerika ntibarenga ibice 14 kwijana 13 rero igihe uno munsi twigisha abana bacu tubabwira abantu bokura batahura bati reka twige tumenye ico turiko turarondera
abarongozi rero twobaronka nk'abantu bagiye barabitahura munya ati umunsi vyoshika nka mushikiranganje umunsi vyoshika nka mukuru w'igihugu ibino bikora ku vision rero ni kwikura igihe rero warugiye kugereranya ico kintu ni gikunda kuko abenshi babigwamwo kandi mbere bakanabiremuko ngo ntegezwa kuzobikora kurondera ubutegetsi bica vyoroha gusumba kumenya ico babukoza abenshi rero no munsi urumva amatora agumaza nk'icitwazo cyo kugira abashikira ubutegetsi baranavuga ngo amatora aheze ngo duca dutangura gutegura yandi ariko ubundi vyari kuba yuko bagira bati ivyo wakoze uri kurongozi nivyo byo tuma abantu basubira kugutora gusumba kwiyamamaza umuntu yateza kuvuga ati nashise ku burongozi hari abantu bafise akazi 15 ubu unya bagafise ni 55 yateza kuvuga ati biyongeye yuko yari kuvuga ati nashitse amakori ari mu rugero narayagabanuye ndayateza ngaha nayo ubundi umengo ahubwo dutegeza kuguma dutanga amakori nashitse mu gihugu hari amasosiyete ya leta anganuko ubu unye narayateje imbere ni 70 ngaha yari kuvuga ati nashitse ngaha anya amazone y'igihugu atana hamwe hari uruganda uno munsi amazone ashika 30 arafise uruganda rwimbura ibi nibi ivyo nivyo bateza kudena nivyo vyotuma tubatora mugabo umuntu arumva neza ko atazokora na kimwe kandi akemeza abantu ngo ntegerezwa kugumaho washaka kanabivuga ngo gushika yeza sinzopfa mvuyeho ivyo rero birabuza ko dushikira ya mavision ivyo nyene nivyo bidindiza ya demokrasi wari kuravuga kuko ntiduha agaciro abantu ko kumva ati ibi bintu muzobishikira uno musi turi abantu 13 kubabwira bose uti ni ryari muzoja mu rugero mushobora kwivuza mwese hariho ngaha mu Burundi baravuze ngo mutuelle de la fonction publique bashaka de la fonction publique nuko utari umukozi wa leta ntaci kumarira abanyagihugu bato bababwira ngo babaha ikarata ngo yo kwivuriza ngo batari kuriwe kuja kwivuza mu bitaro no kuvuga yuko sabantu nk'abandi kandi birirwa bararima ivyo dusuma byose aribo babitegura mugabo gasanga ntaco twakoze kugira ngo babeho nk'abandi ukamengo kuba utari umukozi wa leta ubu noneho haraje n'ama mutuelle privée abantu bababwira ngo riha menshi mwebwe muyafise tubavuze neza abandi basigare ngaho bibagirwa ko ingwara nyinshi tugwara tuzandukizanya turi muri bus tuzandukizanya turi mu isengero turi hehe igihe rero twumva ko turi abanyagihugu dusangiye bimwe twategeza kwivuza co kimwe twaketegeza kugira amahigwe amwe twategeza kumva yuko turi igihugu demokrasi ni civuga ujya mu nyagihugu ari hajya atari karakora adafise ububasha nk'ubwiwanje najiwe akeneye kumererwa neza nkuko nanje merewe vision rero zitakara gutyo kuko usanga atakintu na kimwe kiziremo n'abarongera kuba bategetsi ugasanga n'abantu babigwamwo bakaduka ataho vyigeze babiyumvira abo rero biba bigoye ingenuza kubabwira ngo tubwire vision ngo tubwire amatora niki nigihagije kugira ngo baturongore badutegeke na hatacu bafise batubwira cingira ikibazo wavuze yuko ni vyiza yuko umuntu badutegura kare kugira ngo ejo nanje nzobe ndi umuministre kanaka canke uwundi bivanye n'ingene buri gihugu kiba gifise igicapo caho cifuza kugera nkuko baduhaye vision kandi ni ibintu vyiza cyane nshingira ikibazo wewe waritoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu wari warabitegura biba ni kibazo mbajije kiryoshe nico gituma hari ikiganiro nigeze kugira nawe wengira ngo umunsi muzokimbaza nivyo nobangira nti mbega haize imyaka 20 Francis yari hehe yigenjeje gute yoba yari karakora iki vyo tuma uno musi yubahuka kuja kwitoza ni muri yo ntumbero mbanabibaza umunsi uzobishaka tukabiganira mbega igihe haba nko 1993 ti yari hehe yigenjeje gute umuntu kamenya uti vyagenze uko mugabo bundi ko ayo mashuri adutuma tuja kurongora igihugu atabayeho duca tugaruka kuri mbega abantu bireze gute duca tugaruka ku ndero ya muntu mbega abantu bireze gute ivyo navyo bigaragarira mu vyo bariko baravuga niho ushobora gusanga umuntu wari wamwubashe ubona ko ari umuntu yambaye neza umurongozi mwicarana 5 ukamara ukavuga uti mbega ivyo ari karavuga bikuye ukamenya uti mbega iyo nyifata yivunduruye hehe yubahutse gute ivyo bintu uvuye ko kiretse ivyo bavuga bati agahuzo agashambara nivyo karatuwe twerekana ko turi beza mugabo iyo hageze ko tuvuga ibintu bijanye n'abantu ibintu bijanye n'ineza mu gihugu ingene tubayeho niho duheza tukamara amarugo uti nta nisoni abantu ayo majambo urumva yamenyeho mbega nta nisoni mbega ujya muntu ntafise umutima mbega ujya muntu ugasanga abantu mu kirundi bamye babivuga ni kuva kera nivyo bintu byose bituma
abantu baramenya bati urya muntu ntabereye kurongora abandi kuko barerekana ibintu byinshi bigaragaza yuko by'ukuri atawitigeze wirera utagize gute. Uno musi rero kubera ivyo bintu tutabwira abana bacu, umwe wese tumurabira kuco yanze agaciro ingene avuga, n'ivyo bishobora guha agaciro abandi. Iyo umuntu akuze mu kirundi bashaka kumwita umushinga ntahe, mugabo ugasanga nk'ahantu mutondeye ku gitoro yacishije imodoka imbere y'abandi, yego n'utuntu nk'utwo, ugasanga umuntu abantu bari bamwubashe bibaza ngo ni naka, mutonze kwa muganga hari abaje 11 batondeye umuganga kandi harimwo n'abarembe, ukazubona wewe ahubwo aje kuganiriza umuganga kuko ari umutegetsi ari mukuru, ukazubona ahubwo aciye imbere y'abandi ari kaganiriza umuganga mu bitakenewe. N'utuntu nk'utwo dutuma abantu bagira ati mbega nta nisoni, mbega nivyo bibazo byinshi bigaragaza. Rero jewe wabivuze kare, uravye ingene nitoje ukaraba programme nashikiriza ukaraba nibi muguma muntu mako nibishobora kuvuga ati nimiburi ngira ngo ujyawe warafise na dukeya yo hava yanda tugatuma abantu bamererwa neza. Ego wari ntunyishe neza ikibazo canje, wari imbere yuko ufata ya decision hari aho waciye kuvuga ati ndabe ndavyige canke ndabe yuko réellement shobora kuja muri kijya kibanza nanje shobore kugira numve norongora abarundi, hari ikintu nobazanira nkuko wari wabishikirije mu migambi byagenze gute? Kuko no munsi kino kiganiro baza caba twakizanye kubera ko nukuri mu Burundi turafise demokrasi pe, kuko no munsi simba ndiko ndavugira ngaha, simba ndiko ndagira iki, ariko iyo demokrasi yacu tubayemo ndabizi neza, reka mvugisha ukuri si ibintu byose ashobora kuvugira ngaha, kandi rimwe na rimwe ni mu mico y'Abarundi hari ivyo kuvuga n'ivyo kutavuga. Mugo no musari ikintu nshobora kuvuga ugasanga kinteye ikibazo, kandi cyari ikintu nari nkwiye kuvuga kugira ngo duhindure hajya ahantu bimeze nabi turaba umwene vyogenda, kuko twese twifuza neza y'igihugu. Nagerageje kubivuga uno munsi, wewe uri mu kibanza icurimwo, wewe wumva uri umugwiza tunga kanaka, ni waba hari uri kuracinyiza kubera ko ufise ivyo bintu, ntiwibaze yuko ivyo bintu uzobibanamwo mu mahoro. Oya, uzotamira iwawe imodoka yawe bayimenagure n'amabuye. Kubera iki? Umubanyi inshuti naka tabayeho neza biba bigoye. Rero bisigura ngo kino kiganiro caje kugira ngo Abarundi tumenye mbega uruhara rwacu, twifuza guteza imbere Burundi, turi muri ya vision mbega kugira ngo tubishikiye ko tudafise demokrasi ntabyo tuzoshika, kuko ya demokrasi mwavyumvise ni zanzego, ni intwaro, ni ya justice, ni twebwe abanyagihugu, ni vya bindi byose. Rero bisigura ngo kumenya no musi kumenya ati mbega tugira tuje mu matora kugira ngo nzoje kwitoza ku mukuru w'umutumba, faut kumba fisi ndigiki mu bisanzwe, ese ndi capable, kuko franchement nukuri mu mbabarire hari abantu benshi bamwe usanga badutwara ukaraba ati vya vrai kijya kibanza agishoboye arabishoboye. Surtout nko mu makartier hoho urasanga umuntu yama umisi yose umuntu ari kwirigara iki ngo ni chef du quartier. Okay, urumva turabimwubahira, sinyatire kugira uyironke rero ngaho ntibiba byoroshe, ifare kubanza ukamukura kuri gerigara kuko izuba riba ryinshi. Urumva rero tugumye muri vya bindi tuzokwirotruva tugize handi tuzashika kuri ryahangiro twifuza kugerako, kandi vyari ibintu dushobora guhanahana ivyiyumviro. Ivyo tuvuga ni ku ruhande ni ya vie wanje, ni ya vie Francis, bidasigura kwikura hiyawe, mbwi yawe ni yacu tubishize hamwe urashobora kugira ico bijya. Niyo mpamvu nakoje ico kibazo kugira ngo ushobore kubera abandi akaruriro, nuwo bayiyumvira ati mu matora agiye kuza canke muri ya vision, kugira nzobe kuvuga ati burya namavuga nakunda kubiganira n'abagenzi banje, twese ntitwaremewe kuba barider. Yego cyane, twese ntitwaremewe kuba barider. Urashobora kuba ufise ibintu byose uri biki mugabo ntushobore kurongwa, ariko hakaba na wa wundi nta bintu bya hatari vraiment, mugo ugasanga ni wa muntu ibintu byose ashira ku murongo. Mbese no mu miryango yacu turabe mu bana tuvukana, hari ushobora kuvyuka akaja gufungura ku meza mugabo no mubaze gutora igikombe canke ngo avuga ati nasigaranye n'abakozi muhira, reka ndamubwira ujya akora iki. Donc buri muntu wese afise kwarene bica bigaruka kuri kakandi wavuga ati uno musi kuba dutwara kubera imigambwe canke kubera bwa bwoko canke kubera jewe natanze yaba hashe yanje canke nagize iki. Hari ikintu kinini biriko birica mu Burundi, ari byo turiko turabona no musi nya nicobahera umukuru w'igihugu cacu Président akaravuga ati hari abantu bananiranye
donc tugeze kuri level iri ego niyo mpamvu udakoresha kubaza nibaza urumva Burundi burya buva kure no kuvuga yuko abagiye baraturongora ntitwavuga ngo barose aho bavyize nimba hari ivyiza na bikeyi babiduhaye kuko bari babifise ubundi benshi ntaho bagiye baravyiga kera ku ntwaro ya cami bavuze ngo abana baravukana imbuto vyasigura kubibigisha no kuvuga yuko umwami yabafise abagore benshi ububasha rero bwabo bagore ingene bashobora kunezereza abo bita abapfumu b'umwami abapfumu nibo baja hamwe bakavuga ati umwana w'umupfasoni naka umwami kazi naka ni wazoba niwe tuzoha izo mbuto baraba ingene uwo mwami kazi ameze ivyashoboye n'ingene yagize hamwe uwo mwana bakazoca baja kumurera kugira bamubwire bati bizogenda uko bishikira inyuma yaho onye nivyo navuze nti barabantre na gose umwami ntiyaduka yakura babiza ati ni azoba ari naka bakamurera bivaye bakamubwira tuzokwigenza uko hajya bavuze bati umwami yari se Barundi yaramenya ko umwami abandi bose ashobora kubaha ibintu mugabo bo atacu bamuha kuyati ni se wabo bose arashobora kubagabira mugabo ntasho bo bamuha ivyo rero ni yari shuri mu Kirundi uno munsi ayo mashuri ntayahari umwe wese aduha ico yireresheje sinovuga rero je ngo narizi ibinibi nagiye ndaraba intererano nagiye ndatanga aho naciye ingene nigenjeje mu bantu twari kumwe nkumva nti izi intererano ndazishoboye kandi nkumva yuko ivyo abandi bagize nkavuga nti hari ico noterera gisomba ico aho hose nagiye ndaca motivation yagiye aho mugabo mba nifuza nti muri kazoza nico gituma navuze nti jewe muri ibintu byose ndiko ndaje muri politique nti shize imbere ubu kwigisha gusumba washaka gusumiranya ngo ubutegetsi ngo ndabushikira ubunyene ndashobora kubushikira kuko abarundi murazi bafata ingingo ko bashaka mugabo ikintu nshize ku mutima cyane no kwiyumvira nti mbega ndashaka kuganiriza abantu bakiri bato ejo bakazobishikira rero uno munsi aho turi nta formule yari hari ingene vyagenze mugabo mfatiye kuri co jewe ahanini natanguye kuvyimvira cyane niga muri secondaire ndibuta kiretse ko aho naboye hose mu ma primaire namye ndi umuntu numva yuko ndi imbere mbona ko nabandi turi kumavuga bati mbega Francis uvyibaza ko iki ibintu kugira tubikore namye ndi mukuru wa groupe ahamba ni hose numva yuko mani muri groupe hama nkasanga yuko inyifato ngira iraha abandi agaciro ni gakeje groupe ndimwo numva yuko umuntu ashobora gusindira uwundi ivyo vyarampa gutuma hama mu myaka rero mu 1993 ingene nigenjeje ndibuta vyampaye agaciro ko kwibaza ati bwabuni ndashobora kubahuka mbandi haba hari ikibazo c'ubwoko muri ico gihe haba hari ingorane nyinshi inyifato nza kugira muri mu mwanya irantuma mvuga nti kirazira sinshobora gufata itarango ndaryubeka kumubehe cyo gituma numva yuko mfise ico nomara muri politique mfise ico nobwira abandi hanyuma maze kuheza amashuri nkaba navuye hanze ngataha mu Burundi ni kenshi nafashe ijambo ku radio ngasanga abatari bakira bavuga ati bijya bintu wavuze n'ivyo bijya bintu wavuze ni vyiza nkumva ko bambwira bati ahubwo ntutezure bandanya nakaragushikiye turagushigikiye umva ivyo byose byatuma numva nti bwabonyera sho kugira icomara na cane yuko jewe muri politique mu byo nagenda avuga ntashira imbere cyane umugwi numva ivyerekeye intuzenya ubutunzi bw'igihugu kuko nemeza neza yuko je politique nishobora ubutunzi bw'igihugu butabifashe neza kuri jewe ni economy igira politique si politique igira economy niko nabitahura igero ndiko ndabisigura gutyo numva umengo ndafise ivyo nterera na cane ko ndavye mu kigwi c'abantu benshi nsanga benshi bagiye bavuga bimwe ngo twe dushike naka hari ibintu mu Burundi bavuga n'umuntu avuze ibitari byo kumva abantu bakubwira ngo bagabo bararakurira karotari mu kumva abantu bose bakubwira ngo nyakubaho ngo nivyo nyene wavuze nivyo vyiza rero nanje ngumengo ahubwo ndafise ibindi nari kuvuga bidasa n'ivyo bintu ivyo rero nivyo vyantumye numva yuko no bibandanya nuno munsi nipfuza je kubigira nk'ishuri maze abana bazokwaruka ndiko ndakura nkuko baze bagira amahirwe mu myaka 10 yo kugira bati bwabundi ibintu twaravyize rero niyo uzozana hano tuba turi kenshi nshira imbere kubigisha ndabwira ibintu vyifatuko rero nico mfatirako sinoza kuvuga rero ngo uno munsi hari amashuri uno munsi abenshi baduha ivyo bafise mu kintu bavuga ati umuntu atanga ico afise abenshi ivyo baduhaye n'ivyo nyene bafise hanyuma hari ikintu caduciye ko izi ngorane twaciyemwo izi njyane zaratumye abantu benshi babwirwa muhira ko muri politique ari ukuja kwihora kubera umutegetsi naka yatugiriye nabi natwe nitwahashika tuzobasubiriza mu ndumane abana benshi muri aba bantu babona bakuze bari mu rugero rw'imyaka 50 60 nibo bari bafise bari inzoya mu 72 bari bafise imyaka 10 mu 72 nibo babwiwe ibintu byose rero nta gitangaza kubona no musi turiko tuba muri ibi bintu
hari abantu bakuze abavyeyi babo babwira canke abo basigaranye bati ntuzogira ukuntu abana katuzobagira uko bintu byose urumva rero imbuto yatewe niyo yameze nanje rero sinashaka ko ejo hamera imbuto nka yayindi igituma wabivuze kari igituma nita biganiro no kugira ngo mbashe gutera iyindi mbuto umwana w'umututsi umwana w'umuhutu ntaze yibaza ngo kuba umuhutu canke umututsi nivyo bifise akamaro amenye ko igifise akamaro ari ko investisa mu gihugu tuke investisa abantu bagafungura bakiga neza ko uwari we wese akugirira akamaro bivanye n'ingene amerewe neza ivyo rero iyo mbuto nzoyitera kugira ndabe yuko abarongozi tuzoronka mu myaka 2050 ni mu nyuma bazoba baravyize n'imiburiburi rero nico nkora nayo no munsi je nguma nitoza kuko nguma nirimbura kugira ngire nti ejo ndashobora kugira ico marira abarundi gusumba kuza kubabwira ngo mu mwanje n'ibindi ego nibaze ko abari baradukurikirana muri ko muragira ico mwumva na cyane cyane Uburundi n'ubwa twese nyandishobora yabivuze ati turi kumwe twese birashoboka ni vyiza yuko tugerageza hari n'ikindi kintu nkunda kunegura vraiment mu badusubiza inyuma ya demokrasi kuko nanje ndimwo kuko nanje hari ivyo nakora kandi ndisase gukora nkabigira ndanabizi kandi n'abandi bakabigira babizi navuze twese ntiturekure kuba baride ukabari kuradukurikirana uri mu kibanza ubona udakwiriye vraiment gerageza utange imihoho ngira ntaco bitwaye n'ukuri kuko hari gihe usanga none umukuru w'umutumba dutwara gute hama twashika kuri ya demokrasi gute hamuco usanga havuyeho ya mishwano haciye havaho bya bindi usanga ibintu biragoye n'ibindi dusozera rero Francis watubwiye byinshi kubijanye na demokrasi kandi ni uruhara rukomeye cyane rwo kugeza Uburundi kuri rya terambere rirama twifuza kuko nta demokrasi dufise bisigura ntaho tuzogera hahandi kuko tudafise intwari ibereye tudafise bwa butungane bumeze neza tudafise babene gihugu bafise aho bashaka kugera kuko no musumya gihugu ataja mu matora kubera ko peut-être ngo jewe ngo sindi hariya badutwara uko bazoshaka aracari inyuma urumva dusubiza inyuma Barundi bona hari hakwiye gukorwa iki kugira ngo koko demokrasi itsimbatare mu Burundi nkuko turafise uwo munsi tuzohuri duhimbaza wa munsi tuvuga ati hari ico twageze ko hari aho tugeze apana ko tuguma muri vya bindi vyirepeta rimwe na rimwe ugasanga bibaye pire kurusha uko vyamya wa mbere mu bisanzwe ico nohera ko ni kina gitoya ibi bintu tubamwo vy'ubube gito hari abantu bavyigishije bigishijwe ubube gito yego ibi byose tubamwo usanga abantu bonona biba bagira gute hari imigwi babamwo ivyigisha kugira rero biveho nuko habindi imigwi yigisha ibindi nk'akarorero ni nk'umugwi wagize gushinga ikinyamakuru uvuga uti ngomba kuvuga vyiza ngomba gufata uribaza umwanya n'uburyo ubishiramo nivyo mbangira nti nta inyungu biguhaniye nta nyungu y'amafaranga biguha mugabo urasanga muri ko murirukanka kugira ikinyamakuru canyu kiboneke kija habona ugira uti dufashe kugira ngo iciza nawe ukireme ugira uti ngomba guhamagara abantu bari baragira imigambi nerekana ingene bikorwa mvuge igihe rero abantu bakora ivyiza nkamwe mudebukiwe ntimushiremo ingufu abandi bazobanesha bagira ivyo bashaka mu gihugu rero ivyo biramaho ibihugu twumva biriko biratera imbere so kuvuga ko atabantu babi bariyo bagira ibube gito bariyo mugabo abantu bakora ivyo bintu vyiza byo gutuma ivyiza bije imbere iyo demokrasi gakomera barakorenze n'ingufu gushika abari bo batsinda abari bo batuma ibintu bigenda uko rero icambere no ufata gito nukugukeza nabandi benshi mugira nk'ivyo kuvuga nti ubahuka mu bivuge fata umwanya mugire gute abandi bo bagira ati ivyo uri kuragira nta mahera mugabo ubahuka mumenye ko muri ko muritanga igihugu kizo bibakenyererako igira kabiri abantu benshi baba bariko baravyumva baraba bloke ahantu kuko twarageze mu rugero abantu bamwe bubahuka kuvugira hero ngo naho mwogira gute sinzopfa ndeko iki kintu umuntu ari karagira nabi azi neza ko nk'akarorero atwara societe ya leta azi ko abantu bayinjiramwo ari abantu ashaka naho ukora ikibazo utazopfusinzeyo aravuga ati aha sinzopfa ndahavuye none ugasanga abantu bose barabizi mu bintu byinshi
vyarigeze kwa muri iki gihugu haba mu nzego zitandukanye n'ibindi byose ugasanga ari umuntu avuga ati nta ciza kizova kivuye ngaho kita atari ijana gikoze rero igihe abantu bazi ivyo bintu hakenyera ko abantu bumva yuko babiganira kuko bashaka byose ntibibera kuri hajya bavuze ngo nibaje gutora kuko dutora icamaze gutegurwa ico tuzoja gutora ari abariko baragitegura no munsi uzoja guhera heza niho gushira ku mukono signature rero mbega mu myaka 200 tuzotora iki nico nashaka kuvuga nti ibi biganiro rero ukora duha ni bibemwo une conscience kuko abantu benshi barondera ivyiza barondera ivyaheze bashaka kubahamagara ngo isahanyiri ngaho nimuze gufungura ubwiye abantu uti burya ntegura mu mwaka uza kubafungurira nimuze mufata isuka turime ntibaza bahengera hageze gufungura ngo mbega wabitetse ngo tuze kurya rero ibi bintu processus démocratique ni processus si bintu ugwamwo ubwo nyene ni bintu uno munsi ivyo tutishimiye kugira bibe neza ejo turabitegura abantu bose nkuno munsi biyumvira iki umerewe nabi wese agira ati ni gute twovyuka dusanga vyahindutse niho binaduka abantu bamwe nka ko umukuru yewe yabivuga bipfuza gutembagaza intwaro nkuko menga iyo bayitembagaje yo yozibagirira vyiza nayo ni atayo bateguye muri iki gihugu haramaze kuba intwaro nyinshi zitembagaza ugira zakoze vyiza gusumba ikanamba mugabo abantu nibumve bati mbega ejo twotegura iki ibi turimwo bisa n'ingorane ibi turimwo bituma abantu batamerewe neza haba ku burenganzira bwabo haba ku kudashobora kwisanzura uko bashaka haba ku kutaronka ivyo bipfuza ntibituguye kuno munsi mu myaka 200 iri imbere ntawigeze abitegura twagumye twishimiye ngo nakaniya hashika turabironka ngo nakaniya vunduruka ngo turaza kubironka turabona ko atavyo twigeze turonka nuno munsi mu mwaka uza narabonye muri 2020 abantu bavuga ngo none ngo naduhinzo umva bashaka ubasororere bamwe kugira ngo bashike kuneza bipfuza ntibikunda nitwige kumva yuko ibiharage tuzojya mu mwaka uza tubiri muno munsi igiti tuzoca kwimbaho mu myaka 200 tugitera uno munsi izimbaho mubona ziri ku isoko haheze imyaka 200 barateye ivyo biti ivyiza uno munsi twipfuza dutegeza kubirema arete inshuti yanje ibi bintu uri kurakora muri iki kiganiro ntuvyifuze mu mwaka uza kuba wamvugishije kuba abantu bari baratwumviriza uno munsi kuri YouTube canke ntibishobora kuzana inyishu mu mwaka uza mugabe inyishu uzoyibona mu myaka 200 mu myaka 10 iza ivyo rero biratuma abantu badebukirwa kuko bashaka izo banywa ubwo nyene nigeze kubigutera kw'inkuru ni kuki iwacu izi nzoga tugira zinsongo n'ugwagwa zidafise agaciro ni mivinyu mu bundi nuko tuyigana dushaka kuyinywa muri iyo ndwi nyene abarundi bose bagana bashaka bayigana uno munsi bagira ngo tuzoyinywa kwa kabiri zobe yahiye igihe rero twotangura kumva yuko dushobora kugana kugira tuzibike tuzozinywa mu mezi 6 mu myaka 3 tuzoca turonka imivinyu y'agaciro umaze no kubona yuko insongo iraryoshe kurusha urwabo kandi plus miss hera nihigo milyo mu nsongo nta mazuba washizeyo nuko yuko washatse nkenziza kandi uyireka umwanya ukwiye uko rero tureka ibintu tukabitegura neza birabi vy'agaciro gusumba mugabe igihe tudafata umwanya wo kubitegura tugacaka ivyihuta vyoroshe tuzokoma turiko tubabarira mu isemo kuko ntituzi ico turondera igihugu rero sino gifata nk'akantu ko gufyina igihugu si ikintu uvuga ngo mu gitondo ngo mbega umugore haza kuba ari iki igihugu kija kure iki gihugu tuzogisigaha iki gihugu rero nitwaba dushaka ko kiba ciza c'agaciro mu myaka 200 mu myaka 30 50 nitwemere gukora ibintu biteba ibintu bifata umwanya imivinyo agaciro kayo bakubwira ati nuwo mu giki nitumenyere rero kutagana tunywa ahubwo tumenyere kurima twitonze dutere ibizogira akamaro ndabona bishagira ngo bijya Français karagira ngo nta nico bizoshikako ngo nene ngugira ngo agira kureho dede dede irafisi yo yavuye ugomba kuyikuraho si igiti ugenda ufata ishoka ngo teme oya kuko iyo ufise igiti mu rugo iwawe ubona ko kibujije ibindi kumera neza
uravyuka mu gitondo ugafata ukagishira ku imigozi ugafata ishoko ugatema muri politike suko bigenda abantu ntibamenye bati iciza nipfuze ejo reka ndagitere buke buke reka ndakigire ndakibagarire uragikora buke buke uzi yuri kuraje izi rero izi ntureka zidufata ko umuntu avundura kuno munsi ejo agashashaka kuba umudepite byose agashaka kubibona ubwo nyene niho turiko turiseka kubibushoboka byose ugasanga n'abantu bavuga ngo mbega niko ki Francis yagiye matara ngo batamuhaye igiti ekaye Jesse nitoje kubera ndo nk'igiti nitoje kugira ngo nzani intanga rugero mbwira abana bacu nti tegura imitwe yanyu muri ko mujaye abaturongoye no musi nibarya mugani wabo baragwanye barahashika bega bazohava gute uno musi benshi bariko barakukuruka bazoza kubitahura ko ataco bamaze babonye yuko igihugu kitagishobora kugira ico kibamarira kandi bamaze imyaka 20 gitwara igihe ushobora gukukuruka winjiye mu gisirikare ufite imyaka 30 ukarinda ukukuruka kuri 60 ubona ko udashobora kwigurira ibiharage bakubwiye ngo bazoguha pension ngo ingana na salaire yawe ukabona yuko usigaye uronka niyo salaire ntihagire ici kumarira nturonke igitoro nturonke na kimwe niyo uvuga uti mbega bwabo ndi nagwaniye iki harabuze itunganyo harabuze gutahura ivyo bintu ngene bigenda ivyo rero je ntitoza kubipfa n'abantu mugabe ishuri ndiko ndagira niho nakubwiye nti nzoguma ndakwitaba kuko mbona ko arakajyo ko kwigisha ko kubwira abantu kurema ivyiza ntitubitora mu bishazashaza ivyiza biraremwa neza byitonze ni kurya nigeze gutanga karorero umuntu yavuze ngo ni kubera ikingwa kagazi kimpene kavutse gaca gatangura kugenda kiruka nuko kaba kiteguriye yuko no mu mezi atanu mu myaka iri bagafungura mugabo umwana w'umuntu abaho umwanya munini akeneye ko servo yiwe imererwa neza umwana baramurera aramara n'imyaka 2 akiri ico ikintazi kuko servo yiwe ikeneye kugaburirwa neza cane kugira izimenye icikora umwana ntibamurera kugira ngo bamufungure mu myaka 2 3 nk'igitungwa dutegeza kumenya rero yuko abantu ibihugu ni ibintu dufatira umwanya mbere uwigishije nka jewe sindiko ndigisha kugira ngo nsumiranye ubutegetsi nuko nibaza ko buzonafata nabandi ndiko ndigisha gusumbaho je no butarukirako ejo umengo ni ibintu byo gufyina rero sinzi ko no banishuye neza ikibazo cyawe mugabo anako gahinda ko kwibaza yuko byose bibuko dushaka mu minota 2 ko dukoresha kimwe kera bavuga ngo ni magie ngo yabanda bishakana kagasimba ngo akajya kahambise mbega twagiteguye gute twifuza iki muri ico kintu ikintu cy'agaciro rero kirategurwa ntikiyogwa mwibarabara yego nibaze yuko bariko baradukurikirana mwavyumvise ibikenewe mwavyumvise indongozi zacu cyane kuko nibasko nimwe mufise iyo pouvoir yo kugira ngo mureme babantu mwifuza ko tubabo mureme babantu ejo tuzobasubirira n'abandi kuko yagera bivuga imyaka iheze ni myinshi uri kuraraba ibibazo tubamo no munsi ntibisigura yuko byatanguye uno munsi kubera ko hari aho byavuye hariya bitavuye muri kwa gutegura nkuko wabitubwiye ariko nashaka ndakubaza ikibazo cyanyuma cyo gusozera sinikibazo uno munsi hari abantu bashaka kuba badukurikiranye bumvise ibyo turiko turaganira mugabo bakozwe ko kubera ko ya demokrasi nkuko wabivuze itashizwe mu ngiro canke bya bindi byo kwishira mu ngiro bitababaye ko ugasanga bamwe bariko baradukurikirana hari abadukurikirana bari mu prison kuko aba yararenganijwe n'umuntu kanaka kubera ko yahowe ikinakiriye anye ya demokrasi itabaye kuri we ngo bwa butungane bukore canke ya ntwari ukore hari abariko baradukurikirana usanga babo baranyazwe utwabo hari abafise ibibazo bitandukanye nyene bivuye kuri babandi bose twavuze bagize demokrasi ugasanga muri we yarihevye uno munsi akavuga ati hariho nabahunze igihugu uno munsi avuga ati ingaruka mu Burundi kugira iki mugabo twese nibaza yuko turabana b'igihugu ndakunda kuvuga kenshi abantu bagiye hanze bagaherayo araho muranganira nkababwira ati après uzogomvugire nationalité tugira iki ikintu cyo kwitwa umurundi amaraso y'umurundi nazokuvamo so kugira ngo rero no munsi bwa Burundi bwacu bugeraho bugeze wewe aho uri uno munsi malgré ibyo waciyemo hari ushobora kuzana natwe tugashira hamwe tukagera hahandi abo bantu novuga bari muri ayo makondisyo reka mvuge ngo bihevye kubera ibyo baciyemo bitaborohereje kubera ko zanzego za ntwaro kubera ko bwa butungane n'ibindi byose bitacishije ntaho kuri
ugasanga bari mu bibazo bitandukanye niki wababwira kugira ngo nabo baze muri wa mugambi twese tuje hamwe twubaka igihugu tureme bwa Burundi twifuza bw'ejo hazoza apana bw'uno musi tuvuga ati ugasanga bironekana washaka ndabifata nk'impanuro mu bisanzwe nta muntu adakunda igihugu ciwe hari n'abakunze kubifata uko babonye ngo hari abantu badakunda igihugu cabo sibo igihugu abantu bagikundira iki igihugu bagikundira ico kibamariye ntushobora gufata muhiri wawe umwana wiwawe wavyaye mu gitondo ukamwaduka ukamukubita ukamubabaza ukaca umubwira ngo nguteza gukunda umuvyeyi kandi abona kuri kuramurenganya ubigize gatatu kane arahunga akaguta nibaza yuko ivyo byaratubaye ko twese muri iki gihugu iyo hari abarongozi batorohereza abantu uko bikwiye abantu barashobora kubahunga kandi nta kosa babagize gukunda igihugu rero bikwiye kuvuga ukundi abo bantu bose kandi n'abarundi washaka nivyo navuga nti kuba bavuga bati sinogaruka ni kujya kuwo mwana bagira ati jewe mama amfata kurya sinzosubira kugaruka ngabasuka kuvuga yuko atiyumva mu muryango ivyo nanje kugira ngo bihinduke sindabifata nk'impanuro mu bisanzwe abantu bakurikira umurongozi kimwe bavuga ngo leader kuba umurongozi ntibivuga gutegeka biratandukanye kuba umurongozi ni leadership gutegeka ni responsibility bashobora uno munsi wewe arete urashaka kuvuga uti uri umurongozi mu mutima wawe ufise uburongozi mugabo kuronka amabanga ni barashaka kukugenda bakabwira tuno munsi urongoye iki utugushiza ivyo rero ubikora wisunze amategeko kubera babiguhaye mu bisanzwe rero abantu iyo ikintu kiriko kiraba mu gihugu ntibagihamagarirwa baraciyumvamo aha leta nakuvye kare nti inshuti yanje kuko iri niteka ubuntera idasanzwe kuza kuvuga ibindi ko ndavugira ngaha nimba je ibintu ndiko ndavuga bifise ico bimaze mu gihugu nta myaka 2 3 4 izohera abantu batabikurikiye mugabo nimba ndiko mvuga ibintu bisanzwe ataco bivuze azoba amayagwa nk'ayandi yose niko bimeze rero abarundi nagira nti nitugerageze kuvuga tuvuge ivyiza tubivuge nta ciza na kimwe gihera uko biba kose wagikoze kizogira akamaro n'imbuto nziza uyitaye naho uyita mu bugaragwa iragumaho hapfa kugwa imvura na nke ikimera ikibazo rero kuri jewe sivyo twogira kubera ngo hari ingorane ni kimwe navuga nti nitubandanye turema twumve ko tutadibukirwa umwe wese abigire ku rugero rwiwe ejo hirya yejo iyi nezi iri kiravugwa ndumviriza abana benshi bariko bararirimba ibintu byiza muri gihugu ndaraba abantu benshi bariko baravuga ibintu bijanye no kurata Burundi kandi utagira ngo niko bamerewe neza abantu benshi bariko barakora ibintu byinshi kandi no mu mahanga bariyo hari abantu i Buraya muri za Amerika za Canada batambika irundi baguma bavuga babwira abana babikirundi ivyo bintu byose bariko barakora ntibigenda impfa gusa kutaba mu Burundi ntibituma abantu bataba Barundi kudashigikira intwari hari canke n'iyindi ntibishobora kutubuza kuba Barundi kandi n'uburenganzira umuntu ashigikira intwaro yipfuza kandi nta bararirimwe mugabo iteka nk'abarundi riza kuko kibyo twavuze ubwo burongozi leadership iyo imaze gushinga imizi kagira n'icimara abantu baragikurikira vyanka vyakunda rero si ibintu twonagwanira twonaririra ivyo abantu bashaka kugira ivyo vyabaye kera je mu myaka ya 90 narashigikiye urugamba abagwanyi bariko baragwana b'abahutu nararushigikiye ko nibaza nti rurafise urugero tumaza ko kugira ngo abantu bashobore kuganira bahagarika ivyo bintu mugabe ico nita leadership ntikizuko sikintu mwumvikana n'abantu sikintu muje ahantu ngo mugende gutera inkuru ngo turiyumviriye ngo naka oya mu gifaransa bagati ça s'impose de soi wabishaka wareka nimba iki gihugu hari umuntu ari karatujana mu rugero rw'uburongozi bw'umutima bwiza abantu nibakurikira b'inzoga abantu nibagira ivyo bashaka mugabo kizogeraho ciyempoza kuko umutima ukuba kose cyo bita examen de conscience nabo bantu baba bariko baragira nabi uko biba kose dutegeza gushikaho gusa bishobora guteba kubera kuba intagondwa kwacu ugushaka kunigira mu menshi ciza kimwe bavuga ubutungane gushaka kunigira mu menshi vyiza biratuma bitevya amahigwe mugabo iyo mu gihugu icari cyo cyose havutse imbuto ya leadership
itari yo kubesha kuko hari abantu byari byinshi babivuga kugira babicisha amahera mugabe igihe bibaye by'ukuri bihera mu mitima y'abantu bikaduga bitegerezwa kwamuzi neza twabishaka twareka rero abahiriwe n'abazobibona aho bizobera yego iyo mbuto nko kuri Gasore yarabayeho hari abayinigiye mu menshi baramwica yego baca bagira ivyo bashaka muri uwo mwanya bakonona ibintu mugabo iyo mbuto yarabayeho igahererekanwa ntihona ihera n'imperuka iciza kizobaho ikibi niyo iyo mbuto muyiravye mukayibura rero kuri jewe sinakamunotera abantu umuntu wese ayumvi neza igihe ari karavyumva abantu babivuga abumwe babiri mugabo bazoteba bashike ni nabibi kuri jewe canke no kubandi iyo ubonye iciza gushaka kugisomangiza abandi ngo bategeza kucemera mugani mu burahanga murahumba murawunywa oya ufise iciza ntugisomangiza abandi urakigenza buhoro nico gituma nkunze kuvuga ivyo kugenza buhoro kandi abantu barateba bakavyadopta bakabishikira yego nibaze yuko twaganiye byinshi abariko baradukurikirana mwavyumvise naco mfise nongera ko barwa ndabizi ikiganiro gikurikirwa na benshi reka ndabivuge kuko ivyo niyumviye ushobora kuvyumvira nawe gikurikirana na benshi Francis ntiyaje ngaha vraiment kubera ko ngo ari mu mugambwe kanaka nta nuwonzi warimwo ntiyaje ngaha kubera donc kubera ko ngo ari mu bwoko buhe canke ubuhe nta nubwonzi ariko nibaza yuko que ça soit ikibanza urimwo ntiwite kubyo kuri intérêt zawe aho murabe mbega ivyo tuganiriye ngaha bifise akamaro akayi kugira ngo bishobore kugufasha nawe bishobore gufasha Burundi kugira ngo tugere kuri ya terambere hari ikibazo nari nsaziriye ko ndamuhaza ndabizi neza yuko hari abantu benshi dushaka kuvuga no musi tuko turavuga demokrasi ati ni mwitwengeresha ntimuzi ariko mwavyumvise ikibi nta gihugu na kimwe kitagira mu abantu banyamakosa nkuko yatugiye Francis ariko fin de fait bifise intumbero byose biragenda neza nimba uri kuradukurikirana muri prison reka ndakwifurize kwihangana ariko umenye ko ivyo waciyemwe hari umunsi bizohera ivyo waciyemwe hariho igihe uzobona izuba ryaka canke umuco kurasira bikagenda neza ukaba muri cya gihugu wifuza ukaba muri bwa buzima wifuza ukaba utanyagwa n'ibindi bituma umuntu nyene yitakariza icizere cyo kugira demokrasi mu gihugu reka mbese ndabifurize twese duhaguruke tube muri demokrasi tuyivive kese asa abantu bari ku ntwaro je ndabavuga cyane kuko nimwe muturi imbere nukuri mumbabarire nimwe muri turi imbere muhaguruke tubijemo hama kugira ngo umurundi wese ahari tuve muri bya bibazo twama turi gutana kw'imyikomo ngo kubera naka ngo ari hajya ngo niho vyononekaye ngo kubera naka no musinibaza ko Uburundi aho tugeze ntitugeze mu bintu byo gutana ko vraiment hari hageze yaho twese twohaguruka tukabona kumwe aho twifuza kugera twese tukamenya ati jewe mu burimyi bwanje nterere mwiki kumenyesha amakuru bwanje nterere mwiki nawe uterere mwiki kugira ngo ca gihugu cacu tukibone kujya tucifuza pana mu majambo tubishire mu bikoko ndagushimira cyane Francis simpave mvuga byinshi leta nije ndagushimiye nakubwiye akakajya ubumpaye ko kugira ngira ico mbwira abantu kuri jewe niwo murima mfise kugira ngira ico mbwira abantu kandi sino bafise ivyo nibaza ko ari vyiza ngo ndabinume rero nakajya ubumpaye nejo ni wantumira nzogaruka kuko urumva ko ivyo mvuga ntibihera rero turabishimye cyane ni kwama ndakubwira nti igihe uzompamagara sinzoreka kuza kuko ndemeza neza yuko umurima turimye neza tukawubagarira neza uzotuma ibintu byose byo mu gihugu bitotahara bimera neza ego nibaze rero kuri mwebwe mwese mwadukurikiye nibaze yuko umwe wese hagize icakura mu kimwigisha ivyo wumva ataco bikumariye n'ukuri ntubitoremwo kuko azaba ari vyacu nyene nababwiye dutanga ivyiyumviro vyacu Francis atanga ivyiyumviro vyiwe nawe ufise ivyawe mugane wumva ushobora kubihuza n'ivyawe bikagira ikimazi bitore ikiganiro cahabaye ku bwawe ndabashimire rero mwebwe mwese mwako muradukurikirana ndabifuriza kubandanya mugira urukundo ku gihugu cacu tuvive ivyo tubayemwo malgré ibibazo dufise twese tubayemwo hari abacabaza ngo igitoro iki niki nta mvura idahita n'ibihugu byateye imbere ndabizi neza hari aho byashitse bigahungabana ariko igikuru mbega ni ejo tuzobivamwo gute nico gikenewe ejo tuzobivamwo gute no musiko turi muri
peneri y'igitoro twese twasaze mu mitwe keske niki twokora kugira tuvemo bya bintu byo byose ntibifata Président mu bisanzwe ego niwe muri leader mugabo nawe urafise icyo ushaka gushiramo kugira ngo urafise uruhara urafise uno munsi hari abantu baja ku ma station ugasanga yagiye kwinywesha agiye kubika igitoro muhira kandi hari abandi bakibuze kandi uwo muntu uramuzi wamubonye muga uciye uhora none ukufasha iki umukuru w'igihugu canke ukufasha iki wa muntu ajejwe intwara urumva binaturaba twese murabizi yuko iyo nshitse ku bintu mba numva hari ico noterera ndagira ama emotion ariko nehagira uwo byakomerekeje I'm sorry mutubabarire twatanze ibyumviro byacu ariko ndabashimire cyane shimira baduhaye ikibanza ni muri Kepasa abantu bari muri centre ville muze muraza kubagendera n'abantu beza batwakira neza ni mwirohero turaza kuhabereka nibaze yuko abifuza kuruhuka neza kuronkantu bivunira umusase neza mwiture Kepasa bazobakira neza atankomanzi ndabashimire rero cyane mugire ibihe byiza dushimira n'umutumire wacu mubandanye muroranirwa mubanye no mu byanyu merci beaucoup Casoar TV.